Murabizi Natasha n'umukozi. Natasha n'umuntu akora. Mfise indirimbo nziza na video. Kenshi mwansurira muri Kenya, muri Tanzania no muri Uganda ariko nari ya muri ndire rero kuko cyiza. Wigeze gupostinga uvuga ati ntimwari mumenyere nkorera ama audio official hano ariko muri kano kanya audio iyo iraje sapusa mu Burundi nayo nyene iraje. Ni indirimbo nkazinga iyo ni sifisi. Yego. Ako muri kano kanya ni yido dibe n'izindi ya no kubonana n'abandi baririmbyi baba kubisa amajidari na marayibonye muri Instagram ndabura arabanitse yo sorry makope mshara yakaga papa mshara kiweza Madrid mambo ndakunda Sibentu mwenda giye erega nivyo muri program mwaje gutora ande yenda wo mwaje la boss umva siniteguye lakini mimi nakuwa niko sawa. Yego ya muri Tanzania kumbure gukora ikintu gikorwa jewe narayisubije ko atamuntu umwe ngishije inama kubera indirimbo ni jewe nari narayikunze kugira tuyisubiremo naramurondeye n'indirimbo kandi arabinyemerera rero uko basanzwe bakorana na management yiwe sinari ndabizi ariko indirimbo nafashe decision yo kuyisubiza ko atamuntu umwe ngishije inama kubera niho kwima umunezero abantu ibihumba abantu amajana kubera ngo abantu babiri batabishasi iriya ndirimbo abantu bari bamaze kuyikunda rero kuyikura ko nabonye umengo cyo bari gihombo kuri jewe umuntu aba yakoresheje umwanya agakoresha n'amafaranga naciye ndayisubiza ko atamuntu ngishije inama wewe kuri no ku mutima wanje ariko uko bisigura ko ataco yigeze afasha muri career yawe kiriku naco yafashije gake wowe ibintu byose biri ku mutima wawe byose urabivuga ariko bifizo bibona kumwe ngo umuntu ari imbere mu bagufashije jewe ndamushimira gose kandi nafashijwe njewe n'abantu benshi kubera wowe histoire yanje urayizi nafashijwe n'abantu benshi abantu bose bamfashije n'ubu nyene mvuze ngo ndabashimire nukuri nitwa bivamo kubera sindi umuntu yakuza afashwa na famille cyangwa afashwa n'umuntu wo muri famille nakuze ndi umuntu mfashwa n'umuntu wari we wese duhuye rero nafashijwe n'abantu benshi kandi na kiriya kiganiro nari namushimiyemo ariko bo barabikaze kubera ikiganiro ntibashase kibe kinini zishobora gutse turabaramukije bakunzi ba Kamo TV twizera ko musanzwe muba mumeze neza nk'ibisanzwe murazi ko twabemereye ko tuzogenda tubahereza amakuru menshi abagiye atandukanye none munsi mubona neza ko turi mu kibanza mutari musanzwe mumenyereye dukoreramo ni kibanza novuga ati ni ryambere nka Kamo TV dukoreyemo uno munsi ndabizi ko namwe bw'ino munsi ushaka ko ariko biratangaza muvuga ati SK ya Kamo TV no munsi tujanye he ni ku ncuro ya mbere aho abakozi ba Kamo TV dushoboye kuba twabajana mu kibanza batari basanzwe bamenyereye aho mwese mwamandiyaza mwese ngaha murahazi ni ku kibuga c'indege ngahi Bujumbura kuri Merikiro Ndadaye muca mwibaza benshi ati mbega Kamo TV no munsi tuzaniye iki ku kibuga c'indege ni Kamo TV no munsi bashoboye kuba twoshika ku kibuga c'indege kugira ngo shoboye kuba twabazanira amakuru menshi abagiye atandukanye ego mwamaze kubyumva neza ko twahashitse ku kibuga c'indege tugiye gutegera abartiste babiri banga mu gicacu cita c'u Burundi turahera kuri Natasha aho yashoboye kuba yosohoka igihugu yabigize ibanga ariko nuno munsi dushoboye kuba twamuvumburira ngaha nyene mu kibuga c'indege aho ashoboye kuba yogaruka mu gicacu cita c'u Burundi tukaba dushoboye twamuragisha byinshi ndetse bigiye bitandukanye ndetse natuyagire icyari cyamusohokanye igihugu mbega yarajanye n'ibiki yari nakazi k'umuziki ngo nsanzwe tubimenyereye bakunzi ba Natasha cyangwa bakunzi b'umuziki ndundi ni kano kandi mushobora kumugwa mumvirize ibyo aza kucagira kuko tubonye ko ashoboye kwa yokururuka indege kano kanya ikibiriraho turabwira wundi muririmbyi ni Kiriku Akiri aho mwa menshi msanzwe mwa muziko yashoboye kuba agiye hanze gukora ibiteramo byinshi byo bitandukanye ariko gushika ino saha atari bwongere kwa yogaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi none munsi rero ga ashoboye kwa yokururuka indege agarutse mu gihugu cy'u Burundi mbega Kiriku Akiri yoba yari yaterejwe n'iki hanze mbega yoba yari ari mu biki ni byinshi rero agiye ko yagira nawe nyene kano kanya mwego gumana nacu ndazi ko muza kwashobora kwa mwumvira byinshi yagiye bitandukanye kuri Kiriku Akiri ndetse na Natasha abakunzi ba Kamo TV rero bamugumane nacu ndetse ntacu tazoshobora kwakorera ntacu zobima gumana nacu rero dushobora kuba twababaza ibibazo byinshi bitandukanye big up sana
Hivi mje mnafunia kantu. Oh. Abantu barabariye. Uri twara rine. Abakunzi ba Star TV ndabaramukije umuririmbyikazi Natasha yamaze gushika mu gihugu cyacu ciza cy'Uburundi muri kano kanya avuye gukora indirimbo bagira badutse muri kano kanya sisama indirimbo imeze neza cyane karibu cyane Natasha ngidabanga turabizi gorosha ariko turazi kuvuye kudukorera igikorwa kandi ihoga ciza cyane turaciteguriye cyane urafana bien akisiyo vizuri mnafanya siku unamuzie darushe mwambie na mwambie kwa okay murakoze mubwire basi byo mushaka yego uvuye mu gihugu cya Tanzania twarabibonye amafoto twabonye amavideo n'ibindi byinshi bitandukanye uragarutse mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi muri Tanzania hariko hakorerwa iki nka management yari mu bikorwa bimeze gute muri rusange ku Barundi kubera ko turinga turakura tutiteze byinshi muri rusange murabizi Natasha n'umukozi Natasha n'umuntu akora mfise indirimbo nziza aravuga kenshi muransurira muri Kenya muri Tanzania no muri Uganda ariko ya muri ndirero igikorwa cyiza wigeze gupostinga uvuga ati ntimwari mumenyereye nkorera ama audio official hano ariko muri kano kanya iyo iraje sapusa mu Burundi nayo nyene iraje ni indirimbo nka zinga iyo ni sifisi yego ako muri kano kanya ni yidoje nizindi ya no kubonana n'abandi baririmbyi baba kusa majidari na marayibonye muri Instagram je ndabura arabanitse yo sorry makope mshara yangu yakaga papa mshara kiweze Madrid mambo je ndakunda sibentu oye mwenda giye erega nivyo muri program mwaje gutora ande yenda wo mwaje La boss. wewe fasi umva siniteguye lakini mimi nakuwa niko sawa yego tuvuye muri Tanzania kumbure gukora ikindi gikorwa kiza kwiyongera ku gikorwa tugikwa kuri hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hari ibindi kumbure dushobora kuganiriza abarundi baba bakurindiriye benshi barakunda bakunda ibikorwa byawe bakunda kugikora je ndibaza abarundi barindiye concert za Natasha nivyo ndiko ndaraba muri vacances indirimbo na 2 semaines barindire 2 semaines monovuga induzi biri gusa ariki hari post yeruka kuvugwa ivuga ati Natasha ari umwe mu artists bamaze kuba nka ya company kana ni bitu gani bire bya kera sinasa mahera cyo ndanga kagari unachachana kuvuga ati tugezwa kukunda kumva ivyo nkora nanzara mfise ndabikora kubera impano Imana yampaye rero nta muntu yoza agaha umuririmbyi avuye hanze agaha amahera menshi gusoma Natasha cyangwa undi muririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi wo mu Burundi ako nakagari rero sinobikora bonye ko ari ikintu cy'ubuntu ndashobora kubikora urumva cyo gufasha ariko ushatse gushira Natasha hasi n'ibyo si bonyene barayibonye n'uwundi azanye undi muririmbyi ngamubwira no c'est pas comme ça ya nukwishira Ego ikindi ndabakunda cyane si bintu nakajambo kanyuma gahari abagukunde dukundane twese amahoro haleluya kabisa nuko ndabakunda cyane namwe gute kandi mugabo wanje akarindiriye si bintu Boss. Mwache ile kupumzika. Kuvugiriza nabi. Tushaka kumenya ubu wipanze gute ku giteramo ufise mu Rwanda. Cyambere sinzi ko bamfashe nabi kubera n'ivyuma byazimye kandi ivyuma ntibisezerana. Kiriko akiri niwaye muntu nabaye abantu batatu ushimira muri industry y'umuziki ndundi. Wowe ni wewe wanje kubera waje kushigikira n'abandi bose banshigikira bose ndabashimira kabisa. Much respect, much congratulation kwizina Kiriko. Ni izina kuri no munsi twese turonka ubugari kubera ko hari izina Kiriko riko rirakora ibikorwa bimeze neza cyane. Felicitation bwa mbere. Ikibazo canje ni iki, turashira ko amatatuage abafise icyo asigura. Right now ndabona ufise tatuage igaragaza
carte d'Afrique bivuze iki kuri Kiriku Akili? Sigo ndi umunyafrika ariko kandi iri mu makara y'u Burundi. Ikintu cyose ugira kibeho nuko kiba gifite umutima, rero na Afrika umutima wawo no Burundi. Kuri no munsi kuri no tariki mu ntara ya Gitega Assurance Bic yateguye Tambana Bic kuri no munsi na wewe mu bikorwa nyizina bikuzanye harimo na concert ihari kuri no munsi ndetse no mu kwezi k'umunani. Assurance Bic kuri we imeze gute? Mbega koko yaragufashije mu gihe wari hari iburayi kuko irafasha? Avuze ko nagwariye mu mahanga yonza kuba ntarituye Assurance Bic ngo me Assurance Maladie ari guhava ngira ndanapfira yo naragwaye byavuze. Usa n'ubuduhagaho ari abantu bataza agaciro kama Assurance byavuye Bic yashobora gukora mu mahanga cyane gose. Urumva yonza kuba ntayifise byari kugorana gose kubera nararembye kwezi. Ubu unya amakampani yakaratahura abaririmba bamwe barabaha amadib atandukanye amafaranga akaza aboneka ku rugero rudasanzwe. Uno musi muziki w'u Burundi uratunga umuntu nkuko bitandukanye n'ubwa mbere yabitamamaye Bob abankwara umuginane mazina atandukanye. warakoranye indirimbo na D1. Iyo ndirimbo aho vyashitse havugwa amajambo menshi yuko bayikuye ko indirimbo yawe na D1 Reka Shambe. Bimeze gute, vyagenze gute kugira indirimbo isubizwe ko nkuko mwari mwabitubwiye yuko hari kibazo kiri hagati ya management ya Kiriku? Jewe narayisubije ko ata muntu umwe ngishije inama kubera indirimbo ni jewe nari narayikunze kugira tuyisubiremo. Naramurondeye n'indirimbo kandi arabinyemerera, rero uko basanzwe bakorana na management yiwe sinari ndabizi. Ariko indirimbo nafashe decision yo kuyisubiza ko ata muntu umwe ngishije inama kubera ntiwo kwima umunezero abantu ibihumba abantu amajana kubera ngo abantu babiri batabishasi. Iriya ndirimbo abantu bari bamaze kuyikunda, rero kuyikura ko nabonye umengo cyo bari gihombo kuri jewe. Umuntu aba yakoresheje umwanya agakoresha n'amafaranga, nacenda isubiza ko ata muntu ngishije inama. Bamwe mu bafana bashaka gushigikira umuziki wa Kiriku barakumbuye kubona igiteramo ca Kiriku Akili, ariko amata nsumira hari igiteramo ngufise vuba hano mu gisagara cya Bujumbura. Koko byaramaze kuba official, kumbure hari ama media menshi atandukanye, hari n'abakunzi bagukunda bifuza kumenya iyo message kumbure shobore kubagira ko bati buze sorry ari igiteramo iranurwanirwa ko ari igiteramo ofisi vuba hano mu gisagara cya nzo bamenyesha ubu tugira tugende Igitega kwanza. Batman inyuma y'indirimbo ahani abantu bashavuga ngo Kiriku yaratinye gusubira kandi gusohora indi ndirimbo, nico gituma yakoze indirimbo Rekasha ahani yaramuteye ubwoba gusubiriza. Niko kuri mbega ko kuri n'umunsi indirimbo ahani itarakurikizwa canke Rekasha nyuma ya mezi menshi ga Badman n'inyuma ya ahani nayo nayisohoye maze nk'andi mezi nk'aya nyene ntarasohora indirimbo. Biravugwa yuko Kiriku Akili agiye kuhanyuma na Kivumbi King. Wobivuga kwiki? Okay, niyo ndirimbo igiye gukurikira ndi kumwe ngiye gukurikiza ahani. Twitege kuri Kiriku Akili. Indirimbo nshasha. Amahiti gusa. Inshallah. uri hanze warakoze ikiganiro kuri television international, ariko kandi mubo washimiye harabakrititse ngo ntiwashimiye Big Fizzo ushimira Oscar. Big Fizzo ngo ntiwamuvuga, benshi byarabayeho ikibazo ngo Big Fizzo ntumwibuka mu bantu bagufasha ukuboko baragushikana kure. Koko niko kuri ntumuvuga sabwe munyibukire kuri nuko wawe n'ubwiriza kumwibuka jewe kuri nuko umutima wanje, ariko uko bisigura ko ataco yigeze afasha muri career yawe Kiriku. ntaco yafashije gakiri wowe ibintu byose biri ku mutima wawe byose urabivuga, ariko Big Fizzo bibona kumwe ngo n'umuntu ari imbere mu bagufashije. Jewe ndamushimira gose kandi nafashijwe njewe n'abantu benshi kubera wowe histoire yanje urayizi. Nafashijwe n'abantu benshi, abantu bose bamfashije n'ubu nyene mvuze ngo ndabashimire n'ukuri nitwa bivamo kubera sindi umuntu yakuza afashwa na famille cyangwa afashwa n'umuntu wo muri famille. Nakuze ndi umuntu mfashwa n'umuntu wari we wese duhuye, rero nafashijwe n'abantu benshi kandi na kiriya kiganiro nari namushimiyemo, ariko bo barabikase kubera ikiganiro ntibashase kibe kinini. Sishobora Yes Kiriku, turashaka kumenya aho weruka mu gihugu cyo mu Rwanda. Uratwe ntabyo dukata tugumizamo. Aho weruka mu gihugu cyo mu Rwanda waravuze ko utazosubirayo wenyene, uzogenda utwaye uwundi mu Burundi kugira mushobore kwerekana idarapo ry'u Burundi neza. Itariki 26 na 25 urafiseyo igiteramo. Nimba atari banga uzogenda utwaye nde, uzogenda ujanye nande? ko nzotwara team kugira ibintu bigende neza. Kandi hari abamaze kugerayo n'ubunje ariyo nabanje guca kugira umuziki udasubira kuzima. Manager ari we Nuru umuha agaciro kangana gute muri career yawe mabwa? N'umuntu
nshimira cyane ni umuntu ahorana nanje kandi ibintu twebwe dukora kugira ubone umuntu akuguma inyuma nuko aba agukunda kandi akaba anabikunda nawe ndamushimira. ubutumwa rero bakunze umuziki w'u Burundi, ubutumwa ku bantu basanzwe bagukunda ndetse no ku bavyeyi bawe no munsi badafite amahirwe yo kuba ariko barakuraba, bisigura ko no munsi kuri kuragera ku rugero rudasanzwe ariko hakaba ariyo byinshi kumbure abavyeyi batari hafi yawe, uvyakira gute? Nibaza ko turi kumwe, we ni utababona ariko jewe ndiyumva ko bari ngaha kandi bavyishimiye, nkumbure amaso munsi y'ibitaboneka niko bavuga, bari ngaha ndavyishimiye. Ni ibintu biha icizere ciza buri muntu wese yaciye mu buzima bugoye, cyane cyane ugwaruka biragaragara ko umuntu ashobora kuva ngaha agashika ahandi. Yavuze ko mutabanye neza, niko kuri ntibikabe kubana nabi kwawe na Double J birashoboka? Dufitaniye kontra y'ibihe byose kandi yaramaze kuyisinya nanjye narayisinya. Muri make gutandukana kwawe nawe ntibirimo. Dufitaniye kontra y'ibihe byose tuzoba ngaha ku isi kandi twarabisinya. Mwahimuka tuzobikutsa ino video. Inshallah. Nanjye ndabashimiye kandi no kubonera iteka kaza kunyakira. Asante sana. Yes, wakunze Umutaranego TV. Never.